INGOMAG. Bonjour, meze neza ndibaza muraryohewe muri ahantu nkaha. None mwotwibwira gatoya mu majambo make wo muri bo. Bon, tiens, nitwa Mugisha Arthur, nkaba nserukira ishirahamwe YBSP imbere y'amategeko. Ego. Donc muri le représentant wa YBSP. None ni mwege le fondateur? Bon, oya, ndi mu cofondateur. Fondateur yabitanguje yaciye agenda haheze igihe kitari gitoya. Mugabo twari kumwe nace ndayibandanya. Ego n'aba twari kumwe bose baca kwiga mu mahanga. Mugabo twari kumwe. Donc mu wayitanguje ndimwo mugabo sije nayitanguje. Mwotubwira igihe yo baratanguriye n'intumbero y'iyi association ya YBSP? Yatangwe 2011 2011 gutakisi 3 kwezi wa 5. Ego muri kwezi nyine twakwije imyaka 10 ngira mwarayibonye ku marezo sociaux two turahimbaza umunsi. Ego hama intumbero yayo nishambo ryaje kwaje guterera iterambere ry'igihugu mu butunzi no mu mibano. Mbwa twashimye guhera mu gwaruka rutishoboye n'aba mama batishoboye. Turagerageza rero gukorana nabo imisozi kwa Mungu kuri Stella Matutina. Ubu unye dufise ugwaruka rushika 120 twashize mu mashuri guhara ruri mwirabara. Dufise n'abana 10 turerenga ahanye twaje bobo babayeho ubuzima bwose ni association ibamenya gufungura bagwaye kwambara kwiga byose ijana kwijana ni association ibamenya. Ego mugabo abo 70 bandi bajya tatugira campagne soroyekanya mwamubona kuko turaronka ama financement turagereza kugira ama campagne ko tuco kuronka ubwo buryo nabana 70 urumva dukoresha uburyo bwinshi kwishuri amakaye bari ngana ariho nabaje ngahanye baje kumushikira Arthur baje kumushikira kugira ikwaciyo cy'umunsi mu kugende neza yifuje gusangira nabo no munsi abana reje na 200 twakurikana ku ishuri ivyo bakenera byose by'amahera amakaye mahera mvuze minerval cyangwa amainforme yatabutse cyangwa ikaramu byose ni association ibikora. Ego tufise n'abamama 68 abo mama rero baje gute ubwa mbere twakora n'abana gusa mbwa tuvuga ati abana ntibishobora gutera imbere tutakoranye n'umuryango uko biri kose bafise aho baba afite nko naravuze ko yatangujwe n'ugwaruka rukiri ruto ugwaruka harimo abanditsi harimo abacapa harimo abatamba harimo abantu benshi b'amatara atandukanye. Rero twe ntidupromotinga cyane ngo amatara ahubwo dukoresha amatara kuzana uburyo bwo kurondera amakaye y'abana. Turategura ama evenement hariho basketball and dance for charity twateguye umwaka weze n'ivyakunze kubera hariho ibintu bitakunda bikyo situation y'igihugu jego mugabo nyindi myaka iheze twategura ama evenement turategura Jantus event turategura donc ama fundraising. Rero haza artiste babagenzi bakashimana tunabahemba oya baraza bagaperforminga abartiste batandukanye. Ego murabuzi na Kiriku haza kadufasha Kiriku yabaye muri foyer yacu akize Bujumbura. Ego yatanga kuba ngahanye hamwe n'umumambo wacu yitwa Oscar ni umumambo wa YBSP kandi ndamushimira cyane gusa dufasha cyane niyo yamuzanye mu nyuma aravuga ati yaronse agiye muri rya lebo ya Bantu Boy yavuye ngaja muri Bantu Boy. Urumva rero ntumubwiye Kiriko ati tukatwire fundraising ntashobora kwanga abashima umwabikunda cyane gusa akunda gufasha cyane gose ko arazi ko nawe nyene yafashijwe ngo natwe twafashijwe. Umva rero amatana yose twashira hamwe kugira dushobore gukoramo ubwo buryo. Kandi biragenda neza naho uburyo dukeneye uburyo bwinshi kubyo ama descente umva atwara uburyo bwinshi ntabwo tworonka muri event muri spectacle ngatoronka le moyen. Yego donc muravye igihe muwa mwaratanguriye naho mugeze eske mubona hari intambwe muri muragira cyane abantu muri murashika? Ego cyane hari intambwe kuko nk'utotonganya abana 15 tukibitangura no twasangira nukuri bari bake cyane mu nyuma tuvuga ati none kumenga abana b'ingwana ni benshi turaduza buke kuri 30 turaduga utugeze kuri 130 donc bajya 120 n'aba 10 bari muri foyer bumva nabana 130 abo bana bumva gushika no munsi myaka 10 abana bakubonye bati je mfashwa na YBSP niga kwera YBSP niko nyene ngahanye tuturanka kanya kwiye
bafite n'utwo turimbo baririmba nyene tuba turyoshe bikaba biryoshe cyane gose rero umva birangihera cyane gose turabona yuko hari abamama muri abamama navuga ati ba mama babo bagira ama formation chaque samedi formation vyeke entrepreneuria kwiyungunganya kuziganya bakavyiga n'aba professionnel canke aba expert muri domaine bakabigisha bamenye kudandaza bamenye kwimenya mu buzima bamenye ngene mu kwifata mu buzima bwa misi yose ko nituma two turabaha imisi yose tubaha ntaco bovamo kuko turabaha imitahe bakaja kudandaza twifuza ko bazoba abafamu d'affaires nk'abandi bose rero muri bo hariho abo maze kugera kure deja nk'ubageze kuri etape kugura amakonte muri CCM baraziganya kundikundwe amahera y'iwabo bakeneye ideni baza muri association gati ndakeneye ideni hari ikintu nabonye ngira ndandaze akatwamuha akagarukana kandi urumva ni ibintu je niko ndabibona ni ibintu binini kumbere mushaka ko mutayibona kenshi kubera biratunangiye tubipibira kandi n'abantu vuga ati tukaye documentaire zaho bonye kwasanga no buryo bwinshi tukaprefera kuvyihoza ati ntaco tusokoje uburyo dufise nayo ndo imyaka 10 iheze YBSP kwiratera imbere naho aho twifuza gushika turashari kure cyane gose ko turifuza gushika ahantu tubona ko urugwaruka turubona umwanya munini kuko nk'ubunye rusubiye mu muryango muri ya miryango nyene abana nuvuga ati bagerageza gukwepa mu myaka yahera hariho ingeso mbi bagumana bakiri muhira twifuza kwakura muhira abo twifuza kubagumana umwanya munini bagataha muhira rero ibyo nivyo kunda tudafise ikibanza ciwacu centre yiwacu abana bateramirako bagasoma ibitabo akina maje nyamura mubibona mu bandi bana mu bindi bihugu twifuza ko abana atamuhira agiye kuryama gusa cyangwa kuramutsa umuvyeyi ko bafise bien sûr ko bose bafise nivyo twifuza muri kazoza ni ikintu gitwara uburyo bwinshi gitwara amahera menshi mugabo turizera ko vuba canke ko butebuke tuzobishikako twifuza kandi no kucrea amashuri yabo ko abana turabera amashuri rero amahera dukoresha amahera menshi cyane gose twifuza ko ati dufise amashuri yiwacu aba bana barashima na nombre ciduga aho abana batariha abatishoboye c'est vrai abana batishoboye twifuza kugira amashuri akarorero ku buryo abana bafise uburyo boriha ubwo buryo mbere ugaza gufasha abandi bana batishoboye ugafasha kandi no kuba jeune bako baritanga ko mwana birabajene bacu baritanga cyane gose barakora najije nkashima vraiment nukuri nifuza rero ko ndwashaka ro mugambi bazoshobora kubikora maze bigatunganya imiryango yabo ego none kuba mugeze ahantu nka mwatware mamaze gutera intambwe idasanzwe est-ce que mwoduha un seul exemple nk'akarorero kamwe k'intambamyi yoba urumva yoba yaragombye kubasubiza nk'inyuma canke ituma mudashika kure ego intambamyi twahuye ni nyinshi cyane gose icyambere ni uburyo kwera abana hagiye bagwara Imana ishimwe ubunye baravura muri Solis abana 10 mugabo abana 70 birakunda kuko ntitwashaka kuburira bose ya assurance umva rero iyo ni intambamyi ikomeye ko yagwaye usanga haraba alerte hama ikindi naco ni vya ratio amakotisation umva asoza itunzwe amakotisation y'amamba bakoresha ba hafi bakuze canke ba jeune umva bisaba ko ukwezi ubibutsa rero ico kintu cyoroshe kuko sebe barabikunda mugabo uburyo hajyanye ndafise budget stress urazigumana naho uri mu byo wawe ukabona ati ma stock yarageze ko tugura ama stock donc haifu ko tugira amambe batanga amahera niki iyo nindi ntambanye yindi na twahuye nayo intambanye twarigeze kuba muri iki gihugu abantu batari bazi byo turakora mugabo kana ishame mariboneka rero ngira ntibari babizi inzego bahagarika gatoye kuba vyacu abantu benshi babimenye tumara simo turakora twagize ikibazo kidasanzwe kubera abana bose mu tubaza none biri gute tuzosokubona na ryari nkaja mu uterere nkaja mu gweza kwaramutsa nabwo ati vuba bizoza batazi ivyo ari byo ko ntawe ari kubasigura ivyo bintu ngo bitahure kuba ati babahagaritse habaye iki niki tukabaza ivyo ari byo ntitwamenye mugabo na leta nkozi nko yamye ibikora bavye ati mwebwe ko byanyu turabizi turabikunda bacha batwugururira atakintu na kimwe basavye atani nguvu nyinshi dukoresheje gusa twagiye turitura kuba turabitura bwati reka babanyarukirize cyo turasubira gukora haheze amezi 6 kandi rero hasigaye nk'ukwezi kumwe abana basubire ku ishuri umva cugera muri vacances umva rero baje muri vacances mu kwicenda tutararonka
uruhusha mbwaye mu nyuma aca turekurira abana birabandanya aca tugera kampanye banashima ivyo ni intambanye nkuru twahuye nazo muri iki gihe giheze ego hama mu kurangiza tutashiye mu bintu bya kure mwotubwira amajambo make yari evenement kiraba muri umwana YBSP Shelter Chill mwotubwira muri make izina rya Jeriva impamvu yagizwe no munsi hama kubera iki mwatumiye Mark Arthur ego Mark Arthur yifuje kugira umunsi mukuru ego uno munsi yateguye umunsi mukuru dasanzwe yavuze ati je ndashaka gusangira n'abana batishoboye tumwati ntukuri nta kibazo twebwe nikaze umwanya rero wese twebwe abana baba bahari bararyoherwa cyane umwanya ko bararyoherwa barinde kugira afungure mu kanya tuntu batamenyereye simbiso baginyama urumva rero Arthur yavuze ati nshaka gusangira n'abo bana nitwaye kuvyanga kuko twebwe twara byose ni kuneza y'urugwaruka ni kuneza y'aba bana umva rero niho twabiteguye kugira abana baronke iyo opportunité itaboneka kenshi mboneho nakajya kumushimira ego kumukunda twiyumviriye nshimira cyane abantu bashowe kumutubwira cyane nibaze ko harimo amipro na Arsene Bucuti nabona abantu bama hafi yacu bakora mu media nukuri badufasha cyane kumekanisha ibikorwa byacu ko barabizi kandi nka Arsene Bucuti ari mu bantu bakera ngibigitangura niho harari iyo habonetse umuntu ashaka gufasha afatira numero ya mbere mu kutubwira umva rero no munsi rero twatomboye abana batomboye turanezerewe nakanyamuneza ntangere turamushimira Arthur mboneho nakandi kajye gutumira abantu bose bashakora nkawe cyangwa kurengereza nkawe kurenza ko bafise akantu bazanira abana turafise abana bafise abajene ko barakora muri 18 ans barahari ngahanye bari za 7e hariho abana batoya hari uri mu wa mbere muri primaire umva ikintu cyose cekeye umwana turakira kuko kira kategori y'umwana iri representer muri YBSP ego mwotubwira aho basanga plus ko mwatumiriye kuvuga ati babakurikirane bifatanye na mwege mwotubwira ahantu bo basanga que ce soit les réseaux sociaux aho mushaka hose ego icambere cyo dukorera asiatique haso adresse na hano abana baba mugabo turafise bureau iri asiatique munsi yo kwandadaye hajya kuri Piscona House bureau numero A4 niho tsandukorera hari amabiro menshi hari za keza.net hari amabiro menshi natwe turi hajya nyene mwanya wose umuntu ashaka kwaca ashkeneye information akatubaza chaque dimanche midi et demi gushaka 14 tuba turi muri encadrement twise Sunday meet kuri Stella Matutina umuntu wese ashaka kwaca ashaka kwadusanga atacyahindutse tumaze hafi plus de 3 ans twakorera urumva umuntu wese akende kumenya byinshi kuri YBSP ashaka kuzanaho nyene no twaturi naho je ntari hari abandi babishoboye bashaka bahari hama ku ma réseaux sociaux ni YBSP Burundi Instagram Twitter YouTube eko na email YBSP Burundi eko kunya base ya n'ibintu bikurikira nyene tiva. Merci beaucoup kuri aka kanya muduhaye no kuri umwanya muduhaye ndibaza aba spectateurs bacu baryohewe nuko bariko barabumviriza nuko abumvirije ibiberekeye na projet ya YBSP natwe kubgacu turaryohewe cyane nuko bamwaduhaye umwanya hama nibaza ko turarangije ngaha anye muramutse aba spectateurs kuri camera sinzi kumubona hariya bon nibaza ko nabonye bashabanza bifatanya na twebwe muri INGOMAG nabo nyene bamadufasha vraiment kandi kuva kera cyane gose baragereza kumekanisha ibikorwa byacu nico twari kumwe nabo munsi mikuru ya turahimbaza imyaka 10 twari kumwe bamo shafa tubabwiye bamakerebuka Imana hezagire cyane INGOMAG kandi iteze imbere kuko bateye imbere ndazi natwe turashikirwa urumva rero iyo mugenzi ateye imbere nawe ujye uteye imbere donc Imana bayizage ko mwamo mwitanga mukamikanisha kwa byacu turashimiye cyane gose namwe turashimiye cyane hama twari kuri INGOMAG TV murakoze kwa mwadukurikiranye encore une fois stay tuned mugume muri connecté mugume muri hafi tubandanye dukurikirana ibiganiro byo kuri INGOMAG TV muri kumwe na Mashaka rwo Anse murakoze cyane mugira umunsi mwiza INGOMAG